ntuzorondere guhinyuza umubeshi kuko umubeshi ahinyuzwa n'iminsi. Hewe nukuri hari abantu usanga ari abahinga mu kubesha. Umufaransa yaravuze ngo un vrai menteur vient de loin. Se w'ikinyoma ni satani. Iyo umuntu yatewe n'impwemu y'ikinyoma izana n'amayeri menshi y'umwasi, ugasanga umuntu arakubeshera akazana n'ivyemezo biboneka ko ari ukuri ivyo ariko aravuga. Kuko akenshi na kenshi abantu bakubeshera aramu wa muntu akuzi mwagendanye usanga azi utuntu twinshi twawe ku buryo aba afite ivyemezo bihagije kugira ngo detruize akwicire reputation canke agucafuze. Kandi akenshi na kenshi abantu bahimba ivyo binyoma bikomakomeye n'abantu usanga ari abahemu, kumbura bayaguhemukiye agashaka rero gukuvra bwa buhemu bwiwe, agashaka kwemeza abantu igituma uri mubi, wewe ko ari umweranda, wewe ko atunganye, none hagatanga kwita amazina, uri satani, uri intumwa ya satani, uri umurozi, wagize iki niki. Ariko ntugahangayikishwe n'abo bantu. Ico nkundira ukuri aho kumenyekaniye hose kumeze nk'inzahabu. Inzahabu nubwo ibizitse mu vyondo, iyo iserutse iraza ikagira agaciro, n'ukuri niko kumeze. Igihe cyose kubonekeye kuraza bugaguteturura, kugakura ko cyaceyi, kuguhoza yamarira kwarubwa wambikwa na wa muntu ukakuvako. Ubu hano mubesha mwima amatwi kuko yo kugwaza umutima. Hari ugeze ku telefone yikararira ati jewe numva no kwiyahura kanaka yambesheye ngo naramuroze ibintu nk'ivyo nyene. Ndamubaza none wewe uri umurozi? Teka ati ninzija ku mupfumu ntayonzi. Ndamubaza none ngo uri mwibarabara kumva umuntu ariko arahamagara Pahurina ko nzi uko atariko witwa wo kwitaba? Toya si no kwitaba ko ntibariko arahamagara jewe. None abadanije kuzomera ati niko witwa wo mwishura gute? Tinovuga ko ari umusazi. Uwo muntu ariko arakubeshera ngo umurozi kandi utariwe. Urumva ko ari wo gutabariza kwa Rujana. Rero ntugangekishwe nabo, bandanye ukora vyiza nkuko wari usanzwe ukora, wisengera Imana, gikuru nuko wizi ikirenze ico Imana ikabikuza. Rero abo ntibaguhangayikishe, ahubwo nabo gusengera kugira ngo uwo mwansi yabateye abavemwo baba abantu bazima.